indirimbo mwantoya indirimbo yanjye nayumvise indirimbo nayumvise rero nagira maze mwafatiye ku kugira ngo ushobore gutuza indirimbo kuko ariyo nyinshi cyane twihuse Nduwimana Bango byageze gute mwafatiye kugira ngo ushobore gutora indirimbo ko yojya muri izo ndirimbo wavuze ko muzofatira hano. Et on est conscient tous qu'ici la valeur c'est comme je dis bavuga ngo turi biza barundi ngo bazoyibiza abantu bazoca bayiduha mais batanga na valeur baduha naho akarimbo kamuryohera arakumviza ku radio ubwo ndashaka gusponsoriza navyo ashaka ufona inzi indirimbo yamuryoheye kuko n'umwana we niyatanga kuririmba azomuha amakofu ati ushobora kuririmba donc akiri mu majo za consultana ce qui fait que twebwe on essaie de survivre on essaie Jeni baza yuko ageze igihe aho umuntu ufata nk'abakozi amaze gufata nk'abakozi natuzobwira agaciro ari n'ahantu kenda usanga ibyi natwe turi abakozi mu Rwanda turihuta mu bikorwa byo gufasha igihugu ariko ugasanga uratonda gasanzwe sana kandi ari igihe barakurikirika hasi Jeni baza yuko ari igihe ushobora kuba ufise impano zose zirangana n'iz'abanyamerika zose ziva mu gihugu nta n'umwe ayikora ndayimakaziye muri icyo gihe ko biruko bicaye bivana n'akarere urimo kugira ngo agaciro mwabwe n'ihebe n'izahabu bibonye ku ngurube ukibaza agakica ububi sasa muri icyo gihe tubifise n'izahabu ziri ku ngurube kubera nta gaciro bifise samubwo agaciro ibintu nabyo zoneba neza murakoze muri iri cyangwa misi jewe nabo bari hafi cyane rwose yahitanwe na malariya icyo gihe ari muri mesana nziza yabuze umuti wa malariya kinini niyo yarigezweho icyo gihe kinini yakuze amafaranga 450 450 francs yari butere yumvire butere yose yabuze 450 iterera cyane 450 francs Bujumbura yose yarabuze 450 francs iterera cyangwa misi agura umuti kinini barokora ubuzima bwa cyangwa misi urundi bwose bwarabuze 450 francs jewe twarakoranye mu concert yanje aje natunganye n'ibyo barasi mu nyuma cyangwa misi yaje maboko abuze 450 francs yo kugura umuti wa malariya nikiza David ashaka kuyigiye cy'u Burundi babumwe muri Kenya iyo barasanzwe yaravugiye myaka benshi bavuga yararindi indirimbo z'igitangaza akari ikirundi neza twese nk'aho utazindirimbo ivuga ngo tamama ya murazi na nimero ya cyangwa misi ya nikiza David yahitanwe n'indwara nibaza yuko arushikanganje ari na leta y'u Burundi icyo gihe nta n'umwe yagiye ku maziko yariza turavuga bakintu Gerard bitaje Mureni tutazi n'itariki itagiye kumureni ni itangaza bakoreye igihugu cy'u Burundi Matata Jean Christophe wejo Burundi atamundi umwe yatambishije Matata Jean Christophe yari ikirundi neza akakivuga neza akashinga naye aciye hose Matata Jean Christophe yatuye umuziki w'u Burundi ugira amakungu iburaya na n'amatachi za Suisse za yari Jean Christophe Matata ashinga na Burundi ashinga na Burundi bavukiye iberuka yiwe ayibuje ko nikiziga Jean Christophe Matata kugira ngo kivana muri Afrika y'Epfo twarize kuvuza induru ibarerwa turaja muri CCI dushobora kwemera yuko muri ibi bitangaza kuri igihugu cy'u Burundi atete igihugu Burundi ashobora kugoma mahanga abarundi barikoce ujya y'abarundi muri kosha n'abandi wiza maso Gira, fumeri chamorane.
ngira ndabaramutse mwese ko muri ngaha umwe wese mu vyubahiro vyiwe Imana yamuhaye ngira nti tugire Kristo kandi ndafise ijambo ngira shikirize riranga ibikorwa vy'uno munsi ariko numva nari nifuje kubanza guha ikaze mu Kirundi abatumire bacu ngira nti karibu nongera ndabifuriza gukurikirana neza ibikorwa vy'uno munsi muri make rero icyo noherako nobanza gushimira abanyakubahwa baje kudufata mu mugongo bavuye mu ntara bakaba batwakiriye n'iteka ryinshi mwavyiboneye mwebwe nyene ko twaraye neza twaraye dusinziriye atanigihere cegereye aho turyamye rero mwebwe nk'abajejwe gutanga inkuru iciye muri bwa buryo bw'icyo twita divertissement twarabatumiye kugira ngo tubahuze n'aba bamenyesha makuru kugira ngo dushobore kumva kumwe mbega muri iyo divertissement ni ikihe kibereye ko twoshikiriza umwenegihugu kuko kenshi baravuga bati urugo rw'uwundi ntirukubakira hari aho usanga umenga mu byo dushikiriza tugiye gutira mu migenzo y'abandi ariko tukaba twebwe rero twifuza yuko twoguma mu migenzo n'akaranga k'iwacu ari navyo twifuza ko mwebwe mushikiriza inkuru muciye mu ndirimbo n'amasinema nkumbure twagomba turabire hamwe kugira ngo duhane akagohe nkeburabahinga ejo bundi mwebwe mwabahinga mwe mwagenda kongera guhingura indirimbo zanyu muze mumenye iryo twafunditse iryo twaganiririye muri ino sale rero ntagiye kure abajejwe kubigisha canke abateguye ico badushikiriza baraza kugira ico babivuze ko mu buryo burambuye hanyuma tugire ico tubivuze ko twese aha nari nshatse kugira ngo mere nk'uvuga muri make ibiri mu ijambo ngira nshikirize ko ngira ndarishikirize mu gifaransa kugira ngo abaza kutwumviriza nabo bakeneye inkuru mu gifaransa bumve bagire ico batanze narumvise ko bamwe muri mwebwe mutashimye ko twabarungikiye ubutumire mu gifaransa nako kamo nagombye kubahiriza murakoze Koperative y'Musiciens du Burundi yavutse ivuye muri Amicale des Musiciens kuko twavuga tuti ko bimeze kose nishira Amicale des Musiciens du Burundi kuko nishira hamwe y'abaririmbyi mugabo kuvyaza umusaruro impano zacu cyari ikibazo kandi winjiye indani mu izina rya Amicale des Musiciens du Burundi harimo ikintu cy'ubugenzi twasanga tugarukira ivy'ubugenzi twaririmba turabagenzi twaja kuririmba ugasanga turirimbe tudasezeranye hano hagaruka ubugenzi twe turavuga turakeneye ko impano zacu zibyaza umusaruro turafise abatondeye izuba banigiza David Matata Jean Christophe Bangabo Leonce turafise Bakirundo Gerard turafise abaririmbyi babaye abadasanzwe ariko amaherezo yabo
wasanga atari meza. Bararirimbiye igihugu, baranejereje abenegihugu, baranejereje banashaka abanyamahanga baba mu gihugu cy'u Burundi. Bararirimbiye amajambo meza, bararirimbiye ikirundi neza, barashingiye intare Uburundi n'ururimi kavukire ikirundi, barakoze ibitangaza mu kumenyekanisha igihugu cy'u Burundi, ari ingaruka ikaba zero. Muri ibi cyangwa misi jewe namubaye hafi cyane rwose yahitanwe na malariya. Icyo gihe ari muri mesana nziza yabuze umuti wa malariya kinini niyo yarigezweho. Icyo gihe kinini yaguze amafaranga 450 450 francs yari buterere. Iyumvire buterere yose yabuze 450 iterera cyane 450 francs. Bujumbura yose yarabuze 450 francs iterera cyangwa misi agura umuti kinini barokora ubuzima bwa cyangwa misi Burundi bwose bwarabuze 450 francs. Haracyari muri dolari, si dolari ni 450 francs. Ni 450 francs yo kugura kinini. Hama cyazungu aravuga ati jewe cyangwa misi yera ibi mukwe acha mukura kutere amuzana iwabo ayibose. Munyuma namuze none umukura kutere urengane presidisha rwakarebe amasante de santé kibura kujura ushanga ayibose aho kuja kumukishira mu bitaro baza mu santé de santé uramuzanye mari no muya iwabo. Jewe twarakoranye mu conseil yanje aje natunganje mu byo barasi munyuma cyangwa misi y'ikimabo abuze 450 francs yo kugura umuti wa malariya. Uzovuga ibyo ntavuze azoba ariko arashaka guhiga ingorane abaririmbyi bahura nazo. Hariho imvugo tukakoresha kenshi babarira amatwi ukazana ngo yaba Steve urabona 450 jebitema n'amafoto ndayafise ndi kumwe na cyangwa misi na gitari yiwe yakoresha icyo gihe kenshi njye nakunda kuba yafise nigize adafite ntacyo igihugu cy'u Burundi. Uburundi babubwiye muri Kenya iyo barasanzwe yarahungiye ijya myaka benshi bahunga yararirimba indirimbo z'igitangaza akaririmba ikirundi neza twese nk'aho utazi indirimbo ivuga ngo tamama yaya Burundi owe tamama yaya uraberewe. Iyumvire kuririmba tamama yaya uri muri Kenya abakenya bakabazanya bati ayo mayaya ibikiganza uyu ko twamuhaye indaro akatutambisha mayaya none mayaya ninjya n'umukobwa mwiza ayo mayaya n'ibiki. Insiguro yatanga yavuga ati iyi ni intango y'iwacu. Iyumvire umuntu yakunze igihugu kandi yakunze ibihe bibi acitse ku icumu akagumana umutima akagumiza umutima ku Burundi akaba kuririmba neza aho yagize ikibuga cy'iririmba neza cyane rwose. Ariko imperuka murazi na imperuka ya cyangwa misi ya Nikiza David yahitanwe n'indwara. Nibaza yuko arushikanganje ari na leta y'u Burundi icyo gihe nta n'umwe yagiye ku maziko ya Nikiza David. Turavuga bakirundo Gerard bitaje Mureni tutazi n'itariki ikagiye ku Mureni ni itangaza bakoreye igihugu cy'u Burundi. Gateranya Abarundi atarashika ibibondo by'Uburundi byarigina bikigina ababyeyi bahimbaga ababanyi umubano ntibora twasangira ntacyo batakoreye igihugu ariko imyererero yabo ntituzi itariki n'Uburundi tuzi itariki kirundo cyarigina. Matata Jean Christophe wejo Burundi atamundi mwe yatambishije. Matata Jean Christophe yari ikirundi neza akakivuga neza akashinga naye aciye hose. Matata Jean Christophe yatuye umuziki w'u Burundi ugera makungu iburaya na n'amatachi za Croix za Suisse za yari Jean Christophe Matata ashinga na Burundi ashinga na Burundi kavukiye imperuka yiwe ayibuje ko n'ikiziga cya Jean Christophe Matata kugira ngo kivane muri Afurika y'Epfo
twarize kuvuza induru ibarerwa turaja muri CCI dushobora kwemera yuko umuririmbyi w'igitangaza yakoreye igihugu cy'Uburundi yatetse igihugu Burundi ashobora kugoma mahanga abarundi barikoce burya rero abarundi kwikosha n'abandi wiza basa baramuhera mu bitangaza ngo mukombozi w'igitangaza yewe kuragwarura umuzogo ariko niwasanga cortege izoba ngaho ingozi y'ubucumba ije kuhereza siniko batera inkuru niko ndavuga kandi kubaca Mataza Christophe ikiziga kiyo cyari kaifu sokuru Petero Moses nabigeze intwari idasanzwe sokuru Petero Moses arawe yavuze ati ibyo abana bariko baravuga ntibera gusema niwe yavuze ati bwira abandirivyi bari muri sisibe ko jewe nk'umukuru w'igihugu abana presidence nk'umukuru w'igihugu akunda abarivyi Petero Moses ndemeye gutanga amahera yarakenewe $6 yayatanze kashi ico gihe ikiziga cy'amatara cyataha nsabe gukorera amashanyarazi yose ubwo niwe yatanguye kutwereka avuga ati amarira yanyu ngira ngerageze kuyabana ariko urumva imyaka yaciye abarundi bisamaza ku muziki abarundi bafata abaririmbyi ubujyajya bikarindira yuko haza umugabo w'abagabo intwari idasanzwe sekuru w'intwari nyakwigira Petero Moses urumva twavuze ati ubuhongera ngo umuziki w'Uburundi ugiye kuva mu kabaregwa agira ko aduhana droit turavuga tuti ko droit ije rero sasa ndibuka mu komposi yaciye kabagorora ibihogo ngo ko droit ije agiye kumugwiza tumwe siko byagenze nyakubahwa yaradusinye droit hariho ikigo cyitwa PDA ariko PDA twama tubibaza none muhebi ko umwa muhemba leta irahemba mwiyashira twega kinga none ngo PDA tumariki umukuru w'igihugu yabigendera yarashizeho itegeko rigena mu PDA agira ko na leta yiwe arashiraho ikigo arashiraho ikigo ko PDA arashira no kubyo amafaranga umuyobozi wa PDA arahembwa n'abakozi ba PDA barahembwa ariko gushikura munsi bagenzi bariki PDA n'icyo bari urabona rero abeze yuko kujakutia PDA aricyo bariye cyobero cyatuka duti esichodwa ko turazi yuko ambassadeur Christine Nahima yabonye kundu muziki fakera none hapo PDA amafaranga bayiha gashyira muri sense gakuko Rabari ikibazo barika niko bwa mbere je kunyabariringi bibihangana bitavye ikoraniro ibuga mbere usanga abasitari bose cishiye kuri ugasanga aba Estanish Lacho Lorero mzizi wa jiwe Sakbi, Kentbi Alvin Smith Badari Mukombozi Cedric Baragi Brian Bons Nandiyo mchokama Nachokumariye Aja mafaranga y'ibicokama Haruguri ibyo yarasuzuriza Kumwaka amahera arashobora kugera amazi nayo kiyumvira none aya mahera y'ibicokama ari gukira n'ibicokama bayashyira n'iki mu gihe muri ibi dusohoze hanze tubita kwirukana dusa sponsor dutereza hirya no hino kugira ngo dusohoke hanze nta sponsor baduha nta bitaro nta festival batunganya amahera baba bazuzure amahera y'amaziki ngo bage masibire umunsi umwe ari muri Cameroon umunsi umwe ari muri Cameroon turiko turavuga ingorane umunsi umwe ari muri Cameroon yabuze
turahaguruka Cedric Bambina ariko na perezida wa Credence Dushiki bamema turahaguruka bo barahamagara ngo wasekiye ngo abakomediya bo mu Burundi nahaguruka aramutse tuzatwara haguruka directeur general w'icyo kara yenda ama makuze abigeze bita ko usiyo atanukwa kabukabira ataramusa mukozi kubera petye ntari urumva tubona byinshi rero tuvuga duti gusozera ari amafaranga ari muri mushaka tubaruka ari amafaranga bashira muri opera niba yakureyo bayahe sense mwebwe turabizeye turaje nyine mwatumye ko n'urukundo rwinshi mudufata neza aho twese twaraye neza mwavuze ngo nta muko waturi oya imibu yarashika birishika oya abatumira sense imana neza ndomye kuvuga sense bitwaye ku mutima tuzoyega ku mugongo tuzoyemuka ifaranga byose bashirane tubikora babeze muri sense tuterembere imana bayizagira sense oye sense oye oye murabari ibyo merci sana abakoze cyane imbere y'uko ishyikiza kandi nzemeye RTB iri niyo radiyo y'igihugu dufise kandi niyo radiyo ishyira kure cyane ariko amakuru asumira ni uko hari indirimbo z'abafaransa zaje kuri RTB kandi bararimo bazitanga babizi indirimbo zaca keza z'abafaransa ari akantu baronka abafaransa ariko mu Burundi bayaronka kandi cyacu niwe bafigura mu gitondo indirimbo ya cyacu guys ari ikintu uzobura atamumisha hanyuma ikindi nacyo ni uko cyo nashatse gushikiriza cyane ni uko iyo turi turakora nkanjye yavuye usereti kandi iki ariko mu gihe tutarafata yuko dukora akazi gakomeye mu Burundi mu isanzwe turi abakozi iyo ubundi hari tariki zingahe zitanu nari mfise n'ubutumwa nari mfise muri Amerika bujya gukora ibiteramo hariya kandi nari kugenda le 25 ariko amaherezo nari nyene n'ibipapuro ushobora kuva muri minisiteri basikingira yuko mutamuzi basigisiza kimwe kandi yari kubisigura byanditse mu bintu byinshi kubera ko tarakazi ikindi nacyo kuba dufite passport y'akazi sio makadi diplomatike basi ni yaba kusoma bisobagira ya kamere ile kuja kwa mahoro ni bye ariko nafuza kugira abantu ko tusaboro cyo gikuru cyane cyo gikuru cyane ageni baza yuko ageze igihe aho mudufata nk'abakozi maze dufata nk'abakozi no tuzobwira agaciro ari n'ahantu kene twabwira ibyi natwe turabakozi mu Rwanda turihuta mu bikorwa byo gufasha igihugu ariko ugasanga uratonda gasanzwe sana kandi ari igihe barakurikirika hasi njye nibaza yuko ari igihe ushobora kuba ufise impamvu zose zihangana n'iz'abanyamerika zose ziva mu gihugu nta n'umwe ayikora ndarimakaziyo muri icyo gihe ko biri uko icyo bivana n'akarere urimo ubwira agaciro mwabwe n'ihebe n'inzahabu wibonye ku ngurube ukibaza agagisha ububi sasa muri icyo gihe tugifise inzahabu ziri ku ngurube kubera nta gaciro bifise samubwo agaciro ibindi nabyo zoneba neza murakoze cyane amajyambere yawe ahamagarana
le monde évolue, la mode évolue aussi. Umuntu ntahena ngo nikora yumva ashaka kugenda ari gusa cyangwa iki kuko no mwibarabara duhuye musanga twambaye gutya mugabo hageze mu ndirimbo tugerageza kugurisha umuziki wumvirizwa n'ahandi kugira nabone twumviriza urwabo. Donc biratahurika yuko iyo muravuga turirimba ikirundi twambare nk'abarundikazi niwo muco wacu. Il se trouve que tous ces chances nyinshi y'uko umuziki utazova urenze imbibe z'Uburundi hanyuma usi inama yari mu Burundi ahari umuziki none ce twemera kugira gusa ntidugendane na evolution ya monde kugira ngo tugume mu mico kuko il se trouve que comme je dis hanze ikirundi kivugwa mu Burundi gusa hanyuma ntitwase ko tudashaka kuririmba mugabo nk'iyo uriko uravuga ngo ndirimbe de A à Z ikirundi nkaba nzi ko indirimbo yanje ni combien de personnes mu Burundi bari connecté kuri la zone y'Igweko urumva ndakeneye ko bazoyumva n'ahandi ndakeneye ko umuntu ni je sais pas en fait hariyo amafacteur menshi yinjira kugira indirimbo ishobore kugurishwa et nous on veut vivre de ça et on est conscient tous qu'ici la valeur dufise comme je dis bavuga ngo turimbize abarundi ngo bazoyibugiza abantu bazoca bayiduha mais batama na valeur baduha naho akarimbo kamuryohera arakumviza ku radio mugabo ntashaka gusponsoriza ntabyo ashaka ufona inzi indirimbo yamuryoheye kuko n'umwana we niyatanga kuririmba azomuha amakofu ati ntushobora kuririmba donc ake mu majeur za consultera ce qui fait que twebwe on essaie de survivre. Merci beaucoup. Jewe nitwa Uwimana Alma muri byinshi yamvuye mwana wa yabivuze ni ikibazo undi mu matora y'indirimbo yanjye nayumvise indirimbo kinaririmbye rero nagira maze bya mwafatiye kugira ngo ushobore kutuza indirimbo kuko ariyo nyinshi cyane twose Uwimana Alma Bango byageze kugira mwafatiye kugira ngo ushobore gutora indirimbo ko yojya muri izo ndirimbo bavuze ko muzofatira hano and je ndibaza yuko byiza nuko mukwegera abanye izo ndirimbo nkatwebwe abarundi mukatubaza igituma tukabasigura igituma twashatse gusikura iyo ndirimbo cyangwa nicyo twashatse gushika sinaze ko mufata decision yo kwikura mutababye kutubaza twebwe genre igituma kugira dushobore kubasigurira murakoze cyane gukurikira rero wahejeje